inshuti ya bose yo ni inshuti yawe mama kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara niziye no zidondagura nkazima urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa. Mu gice ca mbere ca kino kiganiro tuganira na Desire Ntahondereye uyo nawe ashinga intahe ko yagwaye ingwara y'umutima igihe kirekire mbere n'ingwara y'igituntu yagiye gukira yituye ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Mushinga ntahe turabaramukije amahoro neza je nitwa Ntahondereye Desire nkaba mva ku mutumba wa Kivyeyi komine ni Kiganda intara ni Muramvya. Mwa mwarigeze kugwara? Yego twaragwaye gose hanyuma turahava turashika no ku kigo bita inshuti ya bose hanyuma tuhashitse baratugirira ibipimo turavugwa hama turafata imiti turaronka agahengwe ko gukira. Duhereye ku ntango mushobora kutugira ku muriri neza na neza ingene mwatanguye kugwara igihe ingwara yamaze n'igihe mwivuje? Jewe ndi umwe muri abo bantu bivuje kuri iyo nshuti ya bose ariko imbere y'igihe naragwaye hari mu 98 hanyuma iyo ngwara yaje umenga ni ingwara y'igituntu mu nyuma rero niho umwaka w'ibihumbi 2017 niho nasubira ndafatwa hanyuma mfatwa nko kumenga ni ya ngwara nyene ya tuberculose nyene umenga igarutse hanyuma ntangura kubona nkarashije amaraso naciye mfata umugambi ntimboko bimeze uko rero jewe ndumva ubuzima buranse ayo maraso nabandanije ndayakarsha mu nyuma rero ndagwara ndaremba ndumva atatuguvu ibyo gufungura ntavyo nari nkibasha cane hanyuma niho nahava rero mu nyuma nza numva umuntu aje kundamutsa hanyuma arashika muhira arambaza ati mbega vyagenze ngo iki vyagenze gute ko wagwa ukaba gutyo ndamwiganira ntinaragwaye nahava rero akambwira ati shati ari ahantu numvise bita ku nshuti ya bose ati Gitega ataho hantu rero sinzi ko bashobora kuja kumvo zuko ntari ndahazi kumvo zuko kandi ntari bwagende naho hantu Gitega naciye numva umenga ni kibazo kizongora kugira ngo abantu ndahamenye kandi nongere menye n'ingene aho hantu no hashika umuntu acarambwira ati mugabo no guha nimero za telefone ati kuko abo bantu ati barafunze gukoresha ni nimero za telefone bakazitanga ati rero wewe wacu ugenda uzozubaze aho hantu ku nshuti ya bose tufise nimero za telefone ntiho kugora gushika umuntu acarama izo nimero amaze kumpa izo nimero nca numva umenga kugira ngo nshike kugira ngo nze ngende naho nyene ni kibazo kitazonyorohera kumva zo ko je ntari ndahazi niho nahava rero nkitura abantu b'abagenzi hanyuma ndabaza umuntu yoshobora kunjana bamaze kunjana naragiye no kuri ku nshuti ya bose abantu biti Gitega hanyuma ndahasanga umuganga aranyakira ndamwiganira ingorane fise ndamwiganira iyo naciye nivuza hama amaze kunyakira arangirira ibipimo amaze kongerera igipimo ico gipimo mbere c'umutima hanini nicangiriye acambwira ati dogere n'ukuri zaraduze ati ikintu bita hypertension ni ndende ni nyinshi ndavuga nti je ikibazo canje numva umenga kirandoheje kandi kirandemereye hanyuma arabona kumenga umutima urijuye arabona kumenga ivyizigiro birampezemwo kwihebura kurambaye ko umuganga yaciye ambwira ati rema mutama ati burya kushitse ngaha wahejeje gukira ati kandi uzokira nta vyizigiro birebire wamenga no vyakirana nko kabimbariye hanyuma rero arampa imiti ndafata iyo miti maze kuyifata numva ntangwe kugira ibintu vy'agahengwe bukebuke hanyuma ndabandanya ndakomeza niho mu nyuma rero bambwira ati kubisanzwe ati ibipimo ubu bimeze neza biriko biramanuka
hanyuma ndabandanya nyene ndafata umuti ndabandanya nyene ndafata uwo muti nyene kugeza naho numva umenga ibintu vy'akamitende birabonetse. Mu nyuma rero niho twahava rero turabonana n'abantu b'abagenzi barambaza bati wewe kumeze uko ubu vyagenze gute? Jewe ubu uye nagahengwe ndahenzera ndagenda buke buke nikumbura Imana yanyongeye imisi yo kubaho bivanywe mugabo n'ukuntu umuntu agoma atarataza yivuza. Niho mu nyuma rero maze gufata iyo miti numva ngira ibintu vy'akamitende, hanyuma udukorwa nakora burya mu buzima bwa misi yose je ndumurimyi ndahava ndagenda rero ngafatiswa nkagira akantu ka sport nkumvirizako nokora bigakunda nokora bigashoboka. Hanyuma niho nagenda ngakora nkamara nk'imisi nk'itatu nk'ibiri nikurikiranya gukora nkumva nta ngorane nkumva nta kibazo kirekire kibonetse. Ubu rero nciye muri make kuvyerekeranye n'ivyo kugira ngo menye ikibazo co kuja kwivuza ku nshuti ya bose vyagenze uko niko vyagenze. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo mugisanga ku isoko ya Kera imbere y'ikibuga c'umupira w'amaguru imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Nk'imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension. Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Izo ngwara barazihana. None ubu muravye ingene mwari mumeze muri ico gihe ubu mwoshinga intaye ko mwakize? Ego nukuri ibi vyo gukira ndabishingira intaye kuko ndavye nk'udukorwa nkora ngaca ndaba nk'imisi maze ntariko ndayerera kuvuga nti nukuri hari akarusho k'imbere y'ico gihe ntari bwagende kuri iyo nshuti ya bose. Mbega uwo muti wo mu nshuti ya bose mwawufashe ikiringo kingana gute? Yo twarawufashe igihe kitari gito barantekereye umuti nzofata nk'imisi itari mike gusa nuko ntayibuka ngira ngo baraheze hafi nk'indwi zibiri canke hafi ngira nka zitatu nuko ntavyibuka neza mugabo harabaye ngira ngo nk'indwi zibiri zitatu ndabufata. Muri ko muraraba rero za ngwara mwatubwiye waba wa mutima cyaba cagituntu mwe muravuga muti inshuti ya bose yaramvuye burundu koko? Kuvyerekeye ivy'umutima ubu ntiwiruka cane ariko ico nshingira intahe n'ikintu cerekeranya n'ico umutima ivyo rero vy'uwo mutima no bishingira intahe kubu wakize. Kubijanye n'uko kuntu wakorora amaraso ubu iyo ngwara yo gukorora amaraso yoyo yarakize neza? Kuva ico gihe mvuye ku nshuti ya bose nta bintu vyo gukarasha amaraso nasubiye kubona nukuri novuga ni ayo maraso yajanye n'ivyo bihe kuko maze kuja ku nshuti ya bose ntavyo nasubiye kubona. Hariho rero abantu rimwe na rimwe bavuga bati imiti yo mu kigo inshuti ya bose irazimvye we uri kuraraba mbega niko wabisanze canke niko bivuga? Kuvyo kuzimba ntavyo noshingira intaye cane ariko mugabo ikibabaje suko umuntu yohaya amahera ahubwo umuntu yohaya amagara. Nimba wozimbwa ukabona urarokoye ubuzima amahera ararondegwa akaronka mugabo ubuzima naho umuntu abugurira kuko nta soko turabona canke imangazini gurirwamwo ubuzima ariko ico tubona nuko umuntu avuwe agakira atarabibe ahubwo araba akamaro vyamumariye. Dusubiye inyuma gatoyi kuva muvuye mu kigo inshuti ya bose haheze ikiringo kingana gute mwarakize? Nagiye kwivuza mu nshuti ya bose zari tariki 9 z'ukwezi kw'indwi mu 2018. Kuva ico gihe ivyo kuvuga igihe giheze urumva kuva izo tariki 9 z'ukwezi kw'indwi mu 2018 kugeza kuri izo tariki turiko turavuganira ko no munsi urumva igihe kirahaciye ariko
hoho imbere yaho nta misi 3 canke 4 yahera kandi nkurikirana ibintu vyerekeranye n'ivyo buzima bwanje. Dusanzwe tuzi yuko abavuzi imiti kama rimwe na rimwe hariho abantu babirengagiza bibaza bati bo barabapfumu. Mbega mwebwe mwamwemera Imana ibijanye n'ico kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mukigiranya n'ubupfumu mwebwe nkabe ico kigo mukavyibonera kikabavura? Kubisanzwe jewe ndi umuntu yemera Imana kandi jewe natanguye ibintu vy'agakiza mu 85. Je sinovuga ngo nabapfumu kuko barakoresha ibipimo ku nshuti ya bose. Niyo mpamvu ntovuga ngo ari abapfumu, ahubwo abo baba bavyita uko canke bakabivuga uko, ngira ngo n'abantu batabizi canke batarabibona amakenga nk'abo bantu yohera aruko bishikiye bagahinyuza bakibonera ko atari abapfumu. Nico gituma ntovuga ngo nabapfumu canke ngushingire intahe nk'abo bavyita uko. Muravye muri kino gihe murabona ko hari ingwara nyinshi usanga zidakira canke zarayoberanye, mugabo urumva yuko umuntu yituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ashobora gukira ingwara batamenye ni yariyo. Mwebwe mwotera akamu akahe kabene gihugu afise bene izo ngwara boba barabuze aho bashobora kuzivuriza? Kubisanzwe nk'umuntu yabafise nk'iyo ngwara cino mubwira nti arazogenda nawe nyene itura ico kigo yigana ingene ari n'ingene ameze, hari imifashanyo bazoyimuha n'imiti bazoyimuha. Nivyo mwebwe ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mukizi kwiki? Tukizi kwivyiza kuko je nk'ubu naragiye ku nshuti ya bose ndivuzaho ndakira. Hanyuma ivyiza navyo nuko n'ubu mbandanya numva n'abagendayo babandanya bivuza bagakira. Nibwo buryo numva twomenya canke twovuga ku vyiza by'ikigo cy'inshuti ya bose. Hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu rirekurira ubuvuzi kama gukorera ku mugaragaro. Mbega mwebwe iryo tegeko murivuga kwiki? Turarishima kuko ubu uye abantu bose bafise umwidegemvyo wo gukora no gukoresha ubumenyi Imana yabahaye. Nico gituma ubikoze akabikora mu buryo burekuwe n'amategeko, nabugingo hoho wumva hariho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu libirekura kandi likabishingira n'intahe. Je nibaza kw'ivyo atangorane atakibazo kirekera, ahubwo gukora umuntu agakorera ku mugaragara agakorera ku muco ari ivyo bikorwa vyiza kandi vyohimbara n'abantu bigahimbara n'abatuyoboye muri iki gihugu. Ubuvuzi kama burafasha mu bitari bikina cyane cyane bugafasha leta y'u Burundi mu kubungabunga amagara y'abene gihugu. Mbega hari nk'icyo musaba haba nko mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ndetse n'abandi begwa n'ikibazo c'amagara y'abantu kugira ngo ivyo bigo bishishikare kugwizwa mu Burundi gutyo abene gihugu iyo bakitswe n'amagara baronke aho bitura? Ego mu vyiza vyogwizwa kandi bigakomezwa. Nkaje urabona mva muri commune Kiganda ariko nafashe déplacement yo kuja Igitega. Nkiyo byaba biri nkaha mu Gatabo canke bikaba nkaha hafi mu yindi mitumba canke mu yindi micungararo yacu twegereye, ntawe ari kwirigwa rafata déplacement ya kure canke ndende. Vyiza rero vyogwizwa bikaba hagufi umuntu akaronka nk'ahantu yo kwitura, ahubwo bibaye hafi bikaba ngombwa umuntu akagenda atama déplacement atakwirigwa umuntu aratanga amahera. Vyo bari vyiza cane mu buryo bwo kuyunguruza, hanyuma umuntu agakoresha ahantu akoreye hafi. Nivyo vyo bari vyiza cane, vyo bari bifise n'akamaro. Baratandukanye gose n'ibintu vy'abapfumu, ariko nshingiye ntaye ivyo vy'ubwo buvuzi kama by'inshuti ya bose butandukanye n'abapfumu nk'ubuseruko n'uburengero. Ijambo mwohereza ko nirihe? Ijambo twohereza ko nuko abantu kubisanzwe baba bagwaye ingwara bakivuza ntibamenye ico bagwaye, kandi bagafata ingendo ndende zo kwivuza ivyiza bumvise aho hantu bakaronka n'uburyo bwo kugenda bogenda naho nyene bagashikayo kugira ngo babapime babarabe ingene bimeze. Bo kwigora bakagenda bagashikayo, hanyuma naho nyene bagapoza bakaraba bakabona ingene bitondetse, hanyuma bakazobaho bashingira intahe ico bazi nico babonye. Mwoshobora kutwibutsa akazina kanyu naho muba? Je nitwa Ntahondereye Desire, nkaba mva ku mutumba wa Kivyeyi, komine ya Kiganda, intara ya Muramvya. Murakoze. Yumva Viola we ashinga intahe ko ikigo inshuti ya bose camuvuriye abana babiri bari bakuze ariko bakaguma bonona aho baryamye. Nawe nyene aganira na jewe Albert Minani. Je akazina kanje nitwa Nsengiyumva Viola, abambaye ku mutumba wa Macyazo ugacimbira Kaburima. Ibyiza inshuti ya bose yankoreye ku bana bandi. Je kuko abo bana bari bagwaye indwara yo gusoba aho baryamye. Mu gitondo bahabyutse ugasanga umengo na muntu yabasutse kw'indobo y'amazi. Ico gihe ndatangura ndatwara umwana umwe ndamujanye barampa umuti ndawumuha. Nyuma y'uko kwezi kumwe byaciye bifungira aho nyene ncasubira nayo ubundi baciye baba babiri. Inshuti ya bose ncasanga yankoreye igikorwa kinini gisumba mbere n'umuntu wabagwaye malaria. Ku kwezi nagura ico baryamako. Ico kintu nakibashimiye cyane, ahubwo bazobandanya barondera n'ubundi bumenyi buvura izindi ngwara zisumbizo baze bahagarikire ngaho n'ukuri nkaba ndabashimiye. Murakoze. Wewe rero wama uragura imatera canke ibirago kuko vyagoma bihera? Yego cane, jewe ukwezi guheze ntangura ikirago, kundi kwezi kugahera nkagura ikirago. Haragira n'igihe narifise akamatera kari gatoyi naho randyama ko ndabwa ntereka
ndabe yuko bobiheba ndakabaha nta nindwi bakaryamyeho kaciye gahera ubwo nyene ako kamatera nta n'uwo menya ati yari matera canke cari kirago cari nk'irya wari umukeka kubera basoba sinasubira kumenya nti yari matera ndaheba ariko rero gushika ico gihe unaho nogura ikirago c'ibihumbi 6 ndabona ko umwaka uhera n'uwundi ugatangura ntarasubira kugura ikindi kirago. Abo bana basoba aho baryamye bari bangana gute kuko turamenyereye bigirwa n'abana bakiri bato? Umwana w'ubuheta bwa kabiri yari afise imyaka 14, umwana amukurikira yari afise imyaka 10. Rero uwundi we bitari bwafate cyane yagira 3 yabigize gake yari umwana ubafise imyaka 7 ni mutoyi yanyoye ko dukeyi ubu afise imyaka 7 yego bose barakize no kuri nakaka mu mutera abandi bantu kugira ngo biture ibigo by'ubuvuzi kamana cyane ikigo inshuti ya bose. Ivuriro ry'inshuti za bose hariho benshi bagifuza bataranarimenye kandi utarakoresha iyo miti ntaragapata ubwenge bwo kwivuza ariko ugiye ku inshuti ya bose bigaca bibonekana yuko uronka umuti wo kukuvura kandi ukakuvurwa na wa muti w'ikirundi byakamonorotera uzokumbe wawurangiye tigenda ku inshuti ya bose wivuze abanguke iyo miti bayibahe bayifate nk'uko bababwiye bazokira kuko na jewe nari nashatse kugamika ariko aho mariye kuyifata nkayibashira nikura abana banje ndabona ko bafise agahera. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofos Akado mu Cankuzo mugisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga c'umupira w'amaguru imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema nk'Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'Ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'Ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe izo ngwara barazihana.